bon ico ndakivuga ndacikurako hari ahantu bavuga ati mustaneri yabanza gukurako umuriyoni wiwe umwe ico gituma mvuga ndacikurako agishika gusa mustaneri koperative yabanza kumuha umwe agashira ku ruhande kandi nitwanka critique abantu bibaza ko umuntu ariko arabivuga peut-être ashaka kubisambura ariko aragwanya umuntu no kwirimbura auto evaluation no ati ivyo ndimwo koko ndabigumemo kunyene rero no munsi twumvise yuko ibibazo nk'ibi bibagijwe c'est pas pour kugira umuntu tumushikaneyo ni kugira umuntu yicara ahantu hamwe yirimbura avuga ati koko ibi bintu ndimwo nivyo ibi vyifumbe beko baravuga nivyo ibi vyibigoye beko baravuga nivyo jewe ndibuka turi muri préconseil ndabonye 2 milliards ya digitalisation ya collecte de recettes communales nabaye umubambere mbaza ni none njejwe kwegeranya amafaranga akaba ariyo system iri kwirakora commissaire obe n'abandi atayibazi en plus de cela njejwe digitalisation des services publics ico kintu nacozi. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravelAgency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Iki cha titre foncier ati muri ko mukora iki quelles sont les mesures muri ko murakora burya abo twari muri komisiyo twarakivuze neza mwabonye ngaha twatanze tableau yerekana amatitre dufatiye ku ico twita les numéros cadastro déjà ari numérisé yakozwe na Mediabox bitiye muri projet PDLE baragize ni nko bagize archivage numérique bakavuga ati nakafise parcelle ibipapuro vyo turabinimerije tubikuye ku ipapier birimo indani muri système icari gisigaye nko nyene iteka yabuze cari gusiga kugura les équipements tuce tugwana no papier tuzosohorerako tuce duforoma n'abakozi kuko itegeko iravuga neza ngaha ngene amakori tuzoyatoza ico gihe rero twatumye abantu muri obere baje kuraba abo bantu déjà les documents ziri numérisés hakeneye iyo imprimante hakeneye urupapuro hakeneye wiki dutegerezwa kuki cyo tuma twihaye 6 mois kuko nga muraza kumva l'objectif icyo cyashaka gushikako dufite objectif d'abord yo gutoza amafaranga muri no exercice tukagira na objectif yo kudélivrer les titres fonciers kudélivrer turashaka kubikora même no mu indi exercice budgétaire mugabo kucerekeye amafaranga ni muri no budget rero la logique tuko turakorera ko ni équipe zibiriko zirakora imwe y'aba technicien y'aba informaticien obere muri finance nabo muri titre foncier turiko tushaka kurungika abantu baje kuraba les équipements zikenewe zizosohora n'impapuro zizokoreshwa tukurabe muri Kenya vyagenze gute muri Benin vyagenze gute les 6 mois nico zizoba zikoze rakora de telle sorte que dans 6 mois tuzoba dufise déjà titre ya mbere sohoke hama kujya tugira muri passeport uri ha en avance hanyuma ukazoza kubitora mu nyuma meme nitegeko riravuga yuko uzoronka titre yawe après 5 mois niko itegeko rivuga nukuvuga uri ha avance hamuka cironka mu nyuma ati tuzokora iki tuca dusora none ordonnance ivuga ati umuntu wese azi ko ari kuri no list tumuhaye ukwezi de telle période à telle période atarishe akaza mu nyuma y'ico kiringo azoca arihama amande ya 100% kujya tugira redevance routière kuko bazi yuko titre ari ikintu gikomeye cyane nibazoreka kuza kuko kuronka titre yiwe uzotwara muri banki ugasaba credit ni avantage kuri wewe nyene parcelle iyo ni phase ya mbere ko tuzogikora muri phase ya mbere turafise methodology phase ya kabiri rero izi zitarimo ngaha Nyabugete Gasekebuye zijya zose zabaye viabilize si bose bafise amatitre barazibamwe barafise ibintu provisoire mugana n'umwe afise titre kuko bararishe les frais de viabilisation mugana titre bararonka
mbwa kuronka titre kuri bo ni avantage ko azoyitwara muri bank aronke ideni. Fazi ya kabiri rero turiko turakora na INSB na Obuha na za Obere na titre tuzoca tugenda tugera usansuma y'abantu bose bafise imangu ziri viabilize mugabo badafise titre, tuce tubahamagarira nabo nyene ko baca baza kuriha. Abagatatu rero hari amakartier ariko aravuka Winerekwa, Karama, Tenga, zijya nizo ushobora kuzihagarika. Mugabo icyo dukora ni ikihe? Ubu irafise amakarte bakoze muri Mars 2025 nk'ubu nkagahwama muri Tenga kuva cyagiye Son Excellence avuze yuko abasuma bose ariyo bazoca baci bagenda barerekana ingene bazoca amabarabara kandi babikorana n'abene igihugu. Namba office de hectare aho hantu bakavuga ati we barabara izoca ngaha hama nitwagira amamorcelema uzoca ugira parcelle 10-15. Nico gikorwa gikorwa muri fazi ya gatatu na Obuha. Baci bagati wa muntu wewe naho gifise hagifatanye gutya amabarabara plan ni kuko twebite wa muntu avuga ati nahagurishije abantu baguze niyo batangiye kuvugana ati barabara ni 2 metres ni 4 metres murazi ingorane bitera misi yose cyadusigara ngo yadeplashije ngo karimbiki wanje yaragize iki. C'est une façon yo gusubiramo ngene ibisagara bitunganijwe kugira tumenye aho bahamba abantu ni he aho barima ni he. Nk'ubu turafise iyo carte ya Gahwama ya makarte yose turiko turayakorerako n'ahandi hantu hose. Tuce tugenda muri fazi ya gatatu bagati wewe rero aya hectare zibiri ufise tuzohakuramo ama parcelle 10 azoba afise ama superficie ngano kunuku. Rero kugira wewe uhe valeur ahantu yiwawe genda rero muri titre utwaye kino gicapo bace baguha titre 10. Avantage irihe kuri we? Na mukomisiyoneri azosubira kukenera mu kugurisha, nta cyemezo cy'umuryango azokenera, nta byo gukoranya abashinga nahe ku mutumba bikenewe. Burazi y'amatarara yose tujyamo uzoza gura tout simple muha titre. Ya document rero twamuhaye isubiye kuvaloriza no gukura yamo ya conflit foncier yose tuko turagira. Ça c'est écrit, méthodologie irahari. Ubu rero tuko turasohora arrêté kuko ni igikorwa gikorwa n'amamise menshi sectoriel. Premier ministre ni bazoba gihagarariye kuko na mushikiranganje umwe yogishobora icyo kintu. Rero muri yo arete tuko turagira izo cishiraho comité de pilotage kuko mwabonye ko dufise amafaranga kugura ama equipment, dufise amafaranga kugira rusansuma. Ubu na rezo nimwe tuvuga dufise kuko vyose birahari. Rero kugira tubihe inguvu iyo arete bariko barayitegura premier ministre azoca yitwara irimo n'abaministre bose. Hama haci haza rero les comités techniques kujya nyene iteka byakozwe muri rusansuma ya comité national d'orientation ya rusansuma kugira ingingo zorowe gufatwa rapidement. Hama ingingo isohotse niyitiriga umushikiranganje kanaka kuri ki cya titre foncier. Murabona ko na table sur 30 milliards mugandi sire yuko ngatazobora miliyari dijana ikintu gikorwa tugikoze neza. Tushizemo 8 miliyari tuzobora miliyari dijana kuko naho no fatiza 50 mili gusa ngaca nkwiza ndabona yuko nshobora kuronka amafaranga arengayo. Tuko turagitegura neza nibaza yuko atakibazo kizoba kuri ico kintu. Nyene iteka iki abandaniza ko bavuga ikintu cya equipment nibaza ko nacishuye à côté de ça les informaticiens bariko bararaba ingene twuguriza ayo ma equipment kugira dushuye kwa avance. Honorable Sabine yavuze ku kintu cya annexe ya mbere kubijanye na les produits ya remboursement des coopératives Sangwe. Ico kibazo cyari cyabagijwe n'inama nshinga amateka ati amahera twahaye Sangwe ari hehe. Twaje tuvugana nabo muri Anacop burya amafaranga ico information Anacop yaduhaye nuko amafaranga ari ku makonti y'amakomine. Bimwe mariko muravuga yuko ari amafaranga yicariye ahantu atavuga yicaye niyo kwa Anacop yatubwiye. Hasigaye rero ko tujya kuraba rero no munsi ku makonti y'amakomine ariko angahe ni cooperative yihe yatanze ayo mafaranga kuko wamenga amafaranga bahaye abantu tout simplement kugira bayagabure hagati yabo. Orufashe ijya miliyoni 10 n'amakoperative ahari hose na amafaranga menshi yasohotse. Nibaza rero kwikira ko guno munsi no kugenda kugira iyo liste rero tugire twedabrise tumenye ku makonti hariko amafaranga na gute abatarishe bigenda gute kuko wasanga kenshi ari amafaranga yakozwe wasanga bon ico ndakivuga ndacikurako. Hari ahantu bavuga ati mustaneri yabanza gukura ku miliyoni wiwe umwe. Ico ituma mvuga ndacikurako agishika gusa mustaneri cooperative yabanza kumuha umwe agashira ku ruhande. Donc nico gituma rero nibaza ko ari ikintu tegeza kuraba kandi ni byiza yuko ibintu twagiye turashiraho depuis 2005 dusubira tukirimbura
kandi nitwanka critique abantu bibaza ko umuntu ariko arabivuga peut-être ashaka kubisambura ariko aragwanya umuntu no no kwirimbura auto evaluation no ati ivyo ndimwo koko ndabigume mu kunyene biri soutenable canke no bihindura no kwajusta gutya son excellence nyo kunda kubivuga ati tugitangura dushizeho phonique exemple atanga wenyine agitwara ministère ya intérieur ati narashwanye n'abashikiranganje bose ko amafaranga yanda yabakure mu maboko ndahahe amakomine ati tubikoze c'était en 2007 nibaza ko yari umushikiranganje ico gihe meje ayeje kuyatanga ati tegeko ya phonique kugira rijeho ati yabaye intambara tubonye ko amakomine bitameze neza ya 500 millions niko cyabakatishiriza muri phonique ati phonique nayo ati ndashikiriwe niko ndasubira mu ivyakunda kuvuga ati bayakubuye mu ntara au niveau central bakayaha amakomine ati natwe turashikiriwe bayasa amakomine bahaye phonique ati natwe turashikiriwe phonique bayakuye mu maboko y'abakayaha amakoperative natwe turashikiriwe est-ce que ivyo byose ari bikeneye ko twogira ni retrospection tukaraba yuko ibintu byose twagiye turagira bimeze neza kugira twevite détachement mu bintu dukora ku mafaranga y'igihugu cyamwibaza 500 millions cyagiye fois 120 combien commune zabaye kiyagiye c'est énorme amafaranga menshi yakoreshejwe muri vya décentralisation ikintu cyashuye kutwinspira beaucoup plus c'est une étude yakozwe sur 6 pays ku bintu vya décentralisation n'u Burundi burimo étude nayifise ngasije nayikoze irerekana igituma bitakunze kiyagiye 2007 n'utwo tunenge twose twagiye turaba tutegerezwa gukura hano munsi rero no munsi twumvise yuko ibibazo nk'ibi bibagijwe c'est pas pour kugira umuntu tumushikaneyo ni kugira umuntu yicara ahantu hamwe yirimbura avuga ati koko ibi bintu ndimo nivyo ibi vyifumbire bariko baravuga nivyo ibi vyibigoye bariko baravuga nivyo no bibandanye kunyene ibi vya gratuité nivyo tutane yo tutibagira l'objectif twifuza gushikako kuko tuba dufise un objectif twifuza gushikako nkibi vya SIAP niko ndabibwira son excellence avuga ati ndababaye cyane kuko ninjye natanguje SIAP ntwara umugambwe niki nabatwaye mu Bushinwa ati mugave niko nuva kuri SIAP birambabaza cyane nico gituma ibi byose abantu baravuga si ibintu turiko turivugira situation isa izi do A Z mubo ari umuntu yagize note confidentielle amwandikira avuga 28000 tonnes y'ibigori ngo nivyo biri mu stock mugabo mwabonye honorable Serge yarungikiye abantu bose na nyene iteka y'imurungiki uno musi yahinduye avuga ngo ni 31000 tonnes bisigaye mu stock j'ai deux rapports différents imwe yatanzwe mu kumunani n'iyindi yatanzwe le 26 kubera tuvuye mu nama nshinga amateka avec des chiffres zidasa nk'ivyo rero nsinibaza yuko ari kuvuga ngo umuntu ashaka kumushikana yo canke iki twicara ahantu hamwe twirimbure turabe ko ibintu two turakora ari ibintu dushobora gusutena kuko burya abana bacu baraturaba umunsi umwe bazotubaza ati ibi muri ko burakora biri seri ko mugide ni mukaca muri ishaka tuzoriri hatwebwe ese c'est sérieux kuno munsi dufise ibirarane vya 17 milliards comment vient d'échelonner sur 40 ans on est en train de léguer ibintu ku bana dont on est responsable une année 1000 milliards nivyo rero nashaka kuvuga ku bijyanye n'ibi bintu ikibazo cy'umunani mwavuze yuko atakintu kihari cyo kunyegeza inyuma cyo kudashaka kudecentraliza oya na gatoyi uno munsi kugira do contour ni bibintu mubona ni ibikorwa twaronse kuva le décret irostructure ama ministère ikakirostructure n'amafaranga asha l'équipe sortant yaba PS bari bahari byari byanse kweri ko amafaranga bayamanura umubwiye kugira ngo nibishoboka sinumva gene shwa kudecentraliza ngo bizo ari mu PS nashobora kuvuga yatubwira neza ko byo kudecentraliza ifumbire bidakunda none si mustanera z'abantu bibafise ngo nibikunda ngo iki son excellence astuce yakoresheje ni yaciye asaba tous les gouverneurs ndungikira ibikorwa 10 mwifuza yuko muzokorera bene igihugu acabwira abashikirangangira ati nyereka ibikorwa 5 uzokorera mu ntara bamaze kubirungika primatire kiravyegeranya ati rero ivyo bikorwa rero cyamo bishira ko amafaranga kandi muce mwerekana aho muzobikorera c'est comme ça na ya 200 milliards yabonetse mugabo avec ma PTB azova hasi azodupermeta kuko tuzokompira ibivuye hasi haba ari byo tuce dushira muri budget ntituzobikora hejuru ngo tubimanukane hasi ayo na mastise yose ariko rakogwa kugira du contourner
ibi bintu byose ati bibe bya ubuha rero byo kubaka 1 miliyari twavuze ngaha yuko ibintu do porte communale et provinciale kirazira ko ubuhiza kuvyivangamo kiretse ikintu supra kijya andeori y'ama province abiri kuko ico kirasaba yuko hari ubuhinga bw'ikiko kirasaba none no kubaka hangare tubimanukana Bujumbura ntibikunda sinibaza ko tworinda kubimanukana Bujumbura icyo nicyo nashaka kuvuga sino kuri vy'amamarché mwabajije article 26 iravuga muri budget révisé version twarungiwe na parlement irashiramwo amafaranga seuil ya 500 millions pour les travaux kuko mu bintu by'amamarché public il faut différencier les travaux hanyuma amaservice hamwe n'amafourniture kuko nk'imapuro sinumva igituma zomanuka impapuro za tribunal de résidence muri zone zodugaho niveau yo hejuru kugira tugire marché public kubera iki twatwayo direction ya marché public mu ntara ni kugira dushiye gufata donc aya maseuil aravuga kuri article 26 ingene vyokogwa ivyo bintu ikindi mwabagije ari ordonnance itanga ama detail twari twavuze ko ijana next kuri kugira juste mushoye kuyibona ama detail ariko ikintu mwari mwabagije interdiction yo kugurura ama compte mwavuze Murore muravuga Mukenke biri kuri article 29 nuko twasanze kenshi kera wasanga ama compte menshi y'abantu banyegeza amafaranga n'ubu urabona ko naho byabaye kuko si itegeko si rishasha ryagiye kuva kera muga twababwiye amaka y'amakonte yiceko amafaranga kuko abo bantu babayazi udashoboye kubimenya ko ivya detail bitarakomera ntushobora kubimenya neza rero ibi ivy'amakonte nibaza yuko ubu amafaranga tugiye turayamanura au niveau ya province tukacha tuyamanura mu département ma direction provinciale aba bamurore n'ahandi hose barashobora kuko ku province urafise compte no munsi province urafise compte commune irashobora kugira compte nanga amafaranga y'intebe twamanukanye les 100 millions abanza guca kwa gouverneur akayabona akacia fiza transit muri commune nayo ikorana na DCE kugira bashoye kubikora ibi byose ni kugira tushoye kuzibira bya bine byose twabonye muri kahise tutashobora kugwa muri ya erere nyene kuko twosanga tubaye nka ya bavuga ya mentalite imbeba nizo zifatwa mu mutego izindi zibona muga yindi gasubirayo comme si no rien n'a pris mu byabaye icyo gihe natwe ifo ko twapene ibintu byagiye biraba kugira ntitugira ikibazo rero sinon il y a aucune volonté yo gushaka yuko amafaranga aguma au niveau central kuko murabona ko les astuces zageze rakogwa nyinshi cyo kugira tushuye kuzibira anti contribution spéciale ku bintu bya achat de banque pupitre du 30 juin mwabagiye amafaranga du 30 juillet au 19 décembre hamaje kujako 526 millions 786 134 kuko na contrat nimwe par exemple bon abakozi ba leta n'abadignitaire murazi ko badukata la source nta kibazo ubu na contrat nimwe y'isoko icyahariya muri finance oberi banza d'abord kuziga ko 0,5 kugira gende ubu rero niyo mucya mubona yuko dufise akazi kenshi nagira mvuge ko tugoye mwani tugoye nakazi dufise ubu barazi ingene bakimba barakora n'abantu bo muri finance wacu bakaca bahindura ahantu hari fournisseur bakaca bashiraho akerere agize akerere nibica muri oberi kugira hunge 0,5 muga turamaze kubimenya ivyo byose kuko amasoko yose azaracako ivyo bizoduha amahera menshi cyane atuma dushobora gufinansa kino kintu rero kuri ivyo bya ouverture y'amakonti ma différentes institutions c'est pas i article sinshasha na gatoyi yahoraho kuva kera les sanctions prévues à l'article 18 ubu barashizemo les sanctions muri version twarungitse ivuye muri parlement donc ivyo byose ni ibintu bigenda biradufasha kugira turanye twokosora muri ibi bintu byose twariko turacamo article article 64 manema abajije ivuga ibintu bya liquidation ya banque populaire n'izindi zose niri muri presidence ndavyibuka neza yuko twako turakora Meridian Bank biyawo imyaka ya 90 komisiyo ishaka kuguma ibandanya nuko la decision kwari kuzihagarika kuko asanga n'amafaranga buryo ugiye kuraba ashaka gusanga Meridian Bank biyawo gifise imitahe quelque part dans une banque ayo ma komisiyo yo yagiye araba menshi ikisino gitanga ko muco mwishi kuko bisaba yuko umuntu iresursa iki cha banque populaire n'izindi zose kubijana n'ama commission afatije kuri exemple ya Meridian Bank biyawo
n'izindi nibaza yuko zoza kugira dushoboye guheza aya makontansiyo yose kusanga ari ababirigi bakitwishyuza abantu benshi bakitwishyuza kubera bitabaye clôture biguma bigaruka imyaka yose kuvuga ko rero recommandation zitakurikizwa normalement nicyo twategerezwa gukora kugira nitwame turi muri bya bindi bya misi yose nibaze yuko sase on a pris note tuzoraba nyene twigikorerako article 63 impact yo gukata ya mafaranga evaluation nakivuze aya mafaranga tumaze gushirako hanyuma cya contre ya CRDB jewe ndibuka turi muri préconseil ndabonye 2 milliards ya digitalisation ya collecte des recettes communales nabaye umubambere mbaza ni none njejwe kwegeranya amafaranga akaba ariyo système iri kwirakora commissaire obe n'abandi atayibaza en plus de cela njejwe digitalisation des services publics icyo kintu nacyonzi ni none kubera iki twashyizeho le comité national de digitalisation twagwa na premier ministre ou le ministre wa finance n'abandi bashikiranganje basanzwe barimo ou le comité technique harimo directeur wa économie DG wa économie numérique na secrétaire permanent bari muri comité technique yavyo batazi iyo activité niko kuronga rero ama detail turi muri préconseil yuko kigikozwe sur 12 communes muga cyatanga twabati ibyo bavyiza rero imbere yuko tukibandanya ko tugira extension reka tuyagumizemo je na pleda yuko tuyakuramo muga baravuga ati ka tuyagumizemo hami bari wacikogwa tuje turaba niho nacenza kuvuga na muri obere bazoca bajamo bakora muri ministère intérieur na primature n'ujeje économie numérique kugira turabe ngene ya matermino deja tuyakuramo ico gihe nko turaganira n'abanyakubaha bashinga amateka niho baciye bavuga nabo nyene ati sinzi umwe mu ba honorable yaciye avuga exemple yiwe ntibaza yari secrétaire wa commission ya finance akira avuga exemple ati je niho nahora ruguru ati ndi muri ivyo ndabizi neza les mêmes observations bisigura yuko niwe yaciye atubwira yuko CRDB kura kwa yayo ujya toza akura kwa yayo commune bayaha ayo bishakiye urumva ni ikintu gikeneye ko tuca tujako imbere yuko tuja muri inde phase tukaraba deja amafaranga ariko ningene mu commune ariko arakoreshwa icyo rero nibaza yuko tugihuriza ko twese atakibazo cyotera